Bonjour, bon après-midi, bonsoir, murameze neza, inzira ko mwese mumeze neza aho muri hose, abarundi ndetse n'abarundikazi, abari mu Burundi ndetse n'abari mu mahanga, nibaze ko mwese mumeze neza. Kuri mikoro rero muri kumwe na Naso Lighton, kuri mikoro za Nason Star TV. Cyo tubasaba rero kwa kundi nyine muri bwa mwe n'urukundo, mukore subscribe, partage, commentaire kuri no nkuru cyane cyane. Turayikeneye ko inkuru ama commentaire menshi, sivyo? So rero turi kumwe na wa musaza wanyu, wa musore wanyu ni Eric Clapton, reka tumubasabe abaramutse then tubandanye n'ikiganiro cyacu. Salut, amahoro y'Imana bane nawe nasikomeze neza mwese. Rero nk'uko bisanzwe musaza ku munsi w'ejo wa gatandatu itariki 23 Nyandagaro mu ntara ya Burunga neza na neza komine Burumonge ku mutumba wa Kanyenkoko ego mu gisagara ca Rumonge. Ku munsi w'ejo rero hari ikintu cabaye kitari ciza, hari ku munsi w'umunezero. Tuvuze umunsi w'umunezero abenshi buvuga anniversaire, umunsi w'umunezero sivyo? Si umunsi wa remise de diplôme bari umunezero, Aho nyene n'umunezero. si mariage rero nawo n'umunezero, usumba iyi ni minezero. N'umunsi wa dote N'umunezero sivyo? n'umunsi umuntu avuka n'umunsi munezero. Ego. So rero tuvuge rero ku munsi wa mariage, ku munsi w'ejo rero hari wari umunsi wa mariage w'abantu bamwe n'abandi, hari abari bafise mariage ku munsi w'ejo. Aho bitashoboye kugenda neza nk'uko bari bavyiteze ko umunezero wari ku munsi w'umunezero bose bakumva ko bishimye, ariko siko vyagenze umusaza. Donc vyabaye n'ibintu bitangaje kandi bibabaje. Abari baje gutora umugeni bariwe n'inzoki, sivyo? Ano kuvuga abi wabo n'umuhungu Bari baje gutora umugeni ego aho ku mutumba wa Kanyenkoko bariwe n'inzoki. Urumva ico kintu? urumva ivyo vyago Ni ivyago, ni umubabaro. Ibaze vraiment uje wumva wishimye, uje gutora umugeni, umuntu wakunze, umuntu wishimiye, sivyo? antuka yari evenement y'umunezero banezerewe iki, ariko bashitse aho hantu Uciye uribwa n'inzoki. umubabaro. Donc ni ikintu kibabaje, naho turiko twagitwenga, ariko ni ikintu kibabaje cane. Novuga ko kirababaje sana pe. Birababaje. Ego. Mbese izo nzuki none zavuye he? Amakuru dukura bari begereye aho bavuga ko izo nzuki zavuye ku mubanyi. Ego. Kuko n'abajeje umutekano bamaze bashika baciye bafata umugabo w'umubanyi, bamaze kuraba kidogo basanga ku mwana zavuye ku mubanyi. Ego yasanze zitonze. Urumva ko ari ibintu byari bibabaje. Birababaje aho hashaza akabazo, mbese abantu boroye inzuki korora si bibi? Boroye ibintu nk'ivyo nk'inzuki ko deje ziduha ubuki, ariko rero mbese nta mategeko yo kuzororamwo ahari ku buryo ntizigire n'abantu na burya hajya ari ahantu mu gisagara inzu ku nzu? Ico ni ikintu leta abajejwe intwaro bakwiye guhagurukira bakaraba, sivyo? Kuko hajya umuntu amaze kuba atunze ikintu nk'ico hategezwe kuba hari n'amategeko, kandi amategeko nyene usanga hari kandi byose arahari, kandi ugasanga baravuga uti abantu mutunze ibintu nk'ibi rero mubikora uko, ugasanga uwo mubanyi nawe yabirenzeko. Urumva yuko biciye bizana ingaruka mbi, guhungabanya umutekano w'abantu baje kuri evenement nk'iyo, naco n'ikindi kibazo. Urazi rero ikintu gitangaje kandi kibabaje cane, ni inyuma yaho bamaze kuribwa n'inzuki, nuko haciye hasha imodoka imwe mu modoka zari muri urwo rubanza yarahira tukombera. Imodoka dufate yari kumwe n'abaje gutora, abari donc imodoka yari mu urwo rubanza, sivyo? Irashira tukombera. Ikintu naco ni ikintu naco cyo kwiyumvira ko how why baragize ivyago s'il vous plaît. How? Why?
ese ivyo vyavuye ku bariwe n'inzuki imodoka yabo irahiye ico kintu urumva ko ari ikintu giteye ubwoba kwiyumvira mbese none ivyo bintu nk'ivyo vyatewe n'iki vyavuye kuki s'il vous plaît mwebwe ko murasumviriza muje muri commentaire mutubwire ese muvyumva gute abari begereye aho hantu mu Rumonge mubivuga kwiki mwaba mutubwire kugira ngo gutahura canke abandi bose barafise amakuru yizewe canke n'umuntu yokumviriza ino video yari muri urwo rubanza aje muri commentaire atubwira how ibyo bintu birateye ubwoba ni ibyago bikomeye uriyumvira wasohotse neza n'agakosime kawe ibaze man cane nyine nk'abajya abakobwa biteze tuzotohoza kugira tumenye ukuri tuzobazanira ukuri sivyo tugiye gutohoza birababaje donc comme conseil twoha kugira ngo duheza kino kugira duha abantu burya imisi yose y'umunezero imisi yose donc urubanza rwari rwose sivyo ko umunezero cyangwa kumubabaro hajya mu bantu bategura urwo rubanza iko ko bategura n'umutekano sivyo iko ko wagwiza inguvu mu mutekano w'urwo rubanza kugira ngo peut-être urubanza rwabo ntirugire n'ivyago bimwe n'ibindi bon tureke n'ivyo vy'inzuki gusa birashika ariko musaza accident nayo yageze bon ego accident iyo yashitse birashika ariko ipo ko accident yoba mugabo habayeho kugira kwikingira kamere bon mu buzima tubaho twabo donc n'ubundi uri hamwe no kurondera ubuzima ariko ukabura hari guronka naho ubura ariko uwo wabaye hamwe wakoze so rero bogerageza kugwiza umutekano mu rubanza icya kabiri naco nuko umuntu wese sivyo atunze ibintu nk'ivyo inzuki imbwa ibintu byose bishobora guhungabanya umutekano yogerageza kubisuzuma kubigenzura kugira ngo ntibije guhungabanya umutekano w'abandi bantu ni byiza cane ofete nk'uko kuntu wumva inzuki zihariye abantu tubona ko kubabwira abantu bamwe batunze zaba imbwa ega hari igihe umuntu aba abona ko imbwa yiwe ijyana abizi ariko ntagire ico bivuga bashanye ntagire ati jewe imbwa yanje kumbure mbese byo unokora gute kugira ibihebe kuko bizoshika ihungabanya umutekano abantu nabo binzi ugasanga ni muri quartier amaze ku yandi ugasanga ntayazisekiriza neza zigumiyo kugira ngo nyene zihabe zihungabanya umutekano numva bari kibazo barabe neza bazi barasuzuma ibitungwa batunze ibyo boroye cyo batiza cyane merci beaucoup ku bantu dukurikiranye muri kino kiganiro kuri Nasa Star TV tubakunda cyane muri bwa bundi rukundo rero mukore partage commentaire ndetse na subscribe follow kuri page Facebook yacu merci beaucoup turabakunda gose